biza kuboneka rero yuko uwo muhungu twoyicara hasi akaza arambwira inkuru kubijanye na Bibiliya. Atangira kukwira ibya Yesu. Atangwa kuza arambwira ibya Yesu, arambwira ukuntu Yesu yabambwe kuko jewe ubwanje ntavyo nari nsanzwe nzi kuko urumva wakuriye mu nakuriye muri Islamu kandi naho noba naravyize noba ndavyize ntaraca ubwenge. Nimba rero aho nari maze gukura nta bintu birebire nari nzi ku nkuru ya Yesu. Mugo muhungu akazaranganiriza akambwira ukunuku tibimeze uku ashahera ko rero atangura yo kuzaransobanurira arambwira umucyo w'isa arambwira ibintu bija arampa umucyo w'isabato arambwira ukuntu abantu bagerageje guhindura umunsi w'isabato bakawushira dimanche arambwira ibintu byinshi mugabo ndamubwira ati none ndamubaza ati none nk'ubu umuntu yoba asenga muri ndi shengero muga kwisabato akaba atagikugwa na kimwe akora kuko yarampatije cyane cyo kuvuga ati kwisabato nta kintu na kimwe twemererwa gukora kwisabato ti umuntu akitondera kugira gukora akazi urumva akirinda ivyo ikintu cyose kijanye no gukora timbega uwo muntu nta bwami bw'ijuru yobona aravuga ati arambwira ampa n'isomo rivuga yuko kira shengero ryose Imana izohakura umugeni mugabo arambwira yuko byari byiza yuko nomenya ukuri kwisabato kandi nkayitondera arampa n'amasomo ivyagezwe 10 aranyereka n'ibwirizwa rya 4 rivuga ngo wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Niho rero igihe kimwe ndicara ahantu ndamubwira ati papa ati jewe guhera uyu munsi ndumukiriso ati guhera uyu munsi ndumukiriso idini rya Islamu ndarihevye. Wibuke kwezi umunsi w'isabato iminsi 6 ujya ukora abari ukoramo imirimo yawe yose ariko uwa 7 ni isabato y'Uwiteka Imana yawe ntukagira umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Nshuti mukundwa duhere kuri umurongo w'umucyo w'isabato nongeye kukuramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nejejwe nuko tugize andi mahirwe yo kuboneka muri uyu mwanya tukagaruka kuri kamera turi bazima ntaje ngenyine ahubwo nzanye na mwene data mureba tuzanye kuri kamera uje kutuganirira kandi yaje kutuganirira ubuhamya bw'iby'Imana yamukoreye uko yamutoranije kugira ngo ababyumva babashe gukomezwa nabyo. Tuguhaye ikaze mu izina rya Yesu. Amen. Turifuza rero kubanza kuguhamira umwanya kugira ngo twibwire tubwire amazina uramutse abadukurikiye hanyuma tuze gukomeza. Hama nshuti bavandimwe nanje nanifuje kubaramutsa nkuko sanzwe dusangiye urugendo. Hama ku mazina nitwa benshi bamenyeye kuri Irakaza Diouf mugabo maze kuba nakiyaga kiza nahise ntoranya izina ryitwa Arakaza Aba. Aba rirasobanurwa ngo data wa twese. Data wa twese arakaza data wa twese. Bisobanura hama je muri make mvuka mu ntara ya Rumonge aho bita mu Gitaza mugabo narahavukiye muganja gukurira mu Rumonge. Hama nibyo. Yego murakoze. Reka rero mbere yuko Aba tuganirira tubanze duce bugufi dusenge. Data turagushimye kubw'imbabazi zawe nyinshi n'urukundo dukunda ukaba ukitubeshejeho kugeza n'ubu izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen. Tugushimiye ko watwanije umuhungu wawe ukaba umuteye n'umwete wo gutanga ubwo buhamya kugira ngo bugire icyo bumarira abandi. Bane natwe mu kiganiro rero kandi ufasha abatwumva kugira ngo barusheho kwiyumvira iby'ukuri kw'ijambo ryawe n'urukundo ukunda mwene muntu. Nibyo dusabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Aba rero umaze kutubwira ko wari Diouf uza kuba Aba, ibyo nabyo birasamaje ubwabyo ariko rekane kuba ari cyo mperaho nubwo nifuza kuza kugikomozaho. Ese wavukiye mu buhe buzima? Ese wamenye ukuri ryari? Wavutse usanga abantu ababyeyi bawe bazi ukuri?
ukuri kwakugezeho gute tubarire. Hama jewe muri make navutse sanga ata amahirwe abavyeyi naronse bashoboye kubana, mugabo navutse nsanga baratandukanye kubw'imvo runaka, kuko novuga ko noba nari muto cyane. Mugabo mama wanje yahoze ari umu Adventiste kare, mugabo amaze kubashingiranwa na papa wanje ahitamo kubivamo, amaze ku idini rya papa aja mu idini ry'aba Pentecote, iryo yagiyemo. Muga mu nyuma papa kubwo imvo zo kugenda izina ziriya yarakunda gufata urugendo, afashe urugendo biza gutuma ahura n'abantu batandukanye, ahindura idini yari asanzwe arimo rya Pentecote. Amaze kubahindura abo mu Islam, hama na mama haragera igihe na nyene agirane arahindura. Umva ivyakurikiyeho ntabyo ntacyo no bivugaho harehare. Muga jewe ico nzi ico nagiye guca ubwenge mvuga ati ndamaze kumenya ikibi n'iciza, ndisanga mu idini ry'abayisilamu. Ubwo wavukiye mu bayisilamu, ariyo mpamvu wabanje kwitwa ya mazina ya mbere n'abavyeyi bawe b'abayisilamu, witwa Irakaza Diouf. Yego. Nuko rero byaje kugenda gute kugira ngo uve muri ya dini abavyeyi basengeramo uze kwakira ukuri kwagusanze hehe, byagenze gute? Hama papa wanje bamaze kuba batandukanye ho gato na muvyeyi wanje, hari ukuntu yafashe urugendo bituma, kuko ino yari yasize bahebanye, bituma aronka abandi bagore, abo bagore b'abayisilamu. Biranoroshe ngira ngo ni imyizerere ya Islam kuba abantu bashaka abagore benshi, sawa, ntabwo ari icyaha kuri bo. Niho rero guca bavuga ati uno mwana, bano bana rero, kuko twari babiri na mutoyi wanje, baravuga bano bana rero birabaye ngombwa ko baza kuba kwase. Niko rero guca dufata urugendo turaja kuba kwa papa, mugabo tuma turabayisilamu nyene. Idini ya Islam ndayiyumvamwo gose ku rugero ngira ngo nta kindi kintu cariho wazumbwira cari gutuma jewe mvuga ati idini ya Islam ndayihevye. Mugabo ukuntu rero nagiye mpinduka nuku, jewe ubwanje nari mfise ikintu nari nsanzwe nkunda mu buzima, narakunda cyane ikintu cy'umupira, canke nkatamba ibintu vya hip hop. Mugabo nabikunda gose nkabishira imbere kuruta mbere n'ishure, narabirutisha ishure. Rero hari ukuntu twagenda nko mu entraînement tugakina, tuko turakina, nkaba naciye ntoreraho mugenzi ahantu nakwabura kuja gukinira, hari ahantu bita mu mbuga mu Rumonge, abantu bazi mu Rumonge mu mbuga barahazi. Twaraje rero gufata entraînement tugakina, nza kuronka umuhungu w'umugenzi wanje, uwo muhungu w'umugenzi bamwita Jean Paul. Uwo Jean Paul yarasanzwe ubwiwe ari umu Adventiste. Rero turaba bagenzi gose ku rugero rushimishije. Aratangura arambwira kubijanye naho, arambaza kubijanye naho nsengera. Yambwira ati je sanzwe n'umu Islamu. Aratangura arambwira ati mbeko numvise abayisilamu ti barongora abagore benshi, bewe ivyo hari ico wobubiziho? Ndavuga ati nukuri jewe nta birenze ndayigaho, gusa usivye yuko papa wanje namusanze ari umu Islamu. Tukama twahuye bene uko nyene tuyaga ibintu bigiye bitandukanye. Rero igihe kimwe aho kuri etablissement niga ko ishuri aho bita mu Nkayamba, niho yaza arambwira, haraza abantu bigisha religion bigisha, bakavuga ati abakirisu mayimusohoke, bagasohoka, abayisilamu tukinjira tugasenga numva ku rugero rwaho twafata nk'amasaha 2 canke isaha yose tuko dusenga. Hama twaheza abakirisu nabo bakinjira. Rero uwo muhungu kwishuri byaboneka ko ari umuntu yubaha Imana kandi yakunda Imana cyane. Biza kuboneka rero yuko uwo muhungu twoyicara hasi akaza arambwira inkuru kubijanye na Bibiliya. Atangira kukwinjira ibya Yesu. Atangwa kuza arambwira ibya Yesu, arambwira ukuntu Yesu yabambwe, kuko jewe ubwanje
ntabyo nari nsanzwe nzi kuko urumva wakuriye mu nakuriye muri Isilamu kandi naho noba naravyize noba ndavyize ntaraca ubwenge nimba rero aho nari maze gukura nta bintu birebire nari nzi ku nkuru ya Yesu mugwo muhungu akazaranganiriza akambwira ukunuku tibimeze uku akanye nkamubaza ati none wowe usengahe arambwira ati jewe nsenga mu Badventiste umunsi w'indwi ndamubwira ati tinukuri jewe vyongora kuvuga ati nze ndakurikirana ibiganiro by'iwawe kuko ntitwizera kumwe kandi jewe nta kindi kintu kiriho coza gituma cotuma mva muri Isilamu rero igihe kimwe niho nawe yanyigisha ntiyari bwabatizwe niho yarambwiye rero ati ndashaka ko woza inyuma y'indwi zitatu uzoze kuntemberera ku isabato ndamubwira ati toya tije ntivyokunda ati ntivyo nakunda yuko je no yinjira hehe no yinjira mu rusengero rw'abakristo maze ko ndamubwira bene uko ndabona ko umenga arababaye cyane muga nanje ndamuhaye ikibanza kirekire cy'ubugenzi nibwo rero uwo munsi uragera kuko iminsi yose ku isabato na dimanche twari dufise kuja kwishure kwiga tukaja kwiga ku Cyarabu nari ngeze mu mwaka wa 4 niho rero ndamubwira ati yangobereye gose arambwira ibintu inkuru zijanye n'ivya Yesu arambwira ko akeneye kubatizwa arambwira ati basi vyibura uraza usenge basi uze wicara inyuma mugabo ntiboneke ko winjiye hari imbere ufume wicara inyuma mugabo mbone ko nashigikiwe uyu munsi niko gusha ndamwemerera muga ndamubwira kuko no muhira yarakunda kuza kandi n'abavyeyi muri bari bamaze kumumenya kwanza mbere nkisubiye inyuma no muhira yaraza yari umugenzi wawe yaraza kunyigishirizaho akambwira inkuru z'ibijanye n'ivya Yesu mugabo hariho umugore wa papa ntiyavyishimira kuba uwo muhungu yaraza kunyigisha mugabo jewe atigerageza kugira ante kwigwanya canke mu gihe mbona umengo nta nihari amubwira ati reka turondera aho twigirira kandi nanje ubwanje suko nari ndabikunze gose ahubwo je narabo ubucuti twari dufitinaniye no mugenzi yama ico gihe rero kimaze kugera cyo kuja ku rushengero nibwo nafashe inzira turaja gusenga mugabo ndamubwira ati muhira ntuvuge iyo nagiye ndafata urugendo turagenda muhira bamenga yuko nagiye ku Cyarabu kwiga ndagenda ndashika muhira ku rushengero turasenga mugabo ikibazo cyaguma kigaruka iyo bariko basigura haguma hagaruka ikibazo ngo ni kuki abayisilamu barongora abagore benshi turigishwa kuri ico kibazo mugabo jewe ngumana ivyiyumviro muri jewe ndavuga ati none kubera iki bavuga yuko umuntu adakwiye kurongora abagore benshi hama nkaba mbona papa bafise kandi mwezi Ramazani tukitwa ko dufunga kandi akabanyambere kanaduhimiriza yuko twe twofunga mugabo ico nkumva kwicari icaha ni kubera iki bimeze uko kandi papa nawe yitwa ko asenga ndavuga ati ta hantu kweri isabwa ko maya kugirane kubaza nibwo rero hajya dusohoka bagiye kubatiza wa Mungu tukiriko tumanuka kuri Yorodani ndamubaza ati mbega ati kubijanye no kurongora abagore benshi hari umuco wabyo wobimperako arambwira ati ibi tuzobiyaga ikindi gihe turi muhira urabona ubu ndiko ndihuta nja kuruzi muga jewe ngumana ico kibazo nibwo rero bagiye baramubatiza ndamuha amashurwe ndamubwira ati jewe ngumana haravuga to ya tisivyiza kunsigino tituravana ngace tuja muhira niho rero twagirane twafata urugendo tuja muhira iwabo tumaze kuja iwabo kiragirane turahashika aravuga dusenge arasenga ishengesho kweri hama turafata imfungurwa ashahera ko rero atangura yo kuzaransobanurira arambwira umuco w'isa arambwira ibintu arampa umuco w'isabato arambwira ukuntu abantu bagerageje guhindura umunsi w'isabato bakawushira dimanche arambwira ibintu byinshi mugabo ndamubwira ati none ndamubaza ati none nk'ubu umuntu yoba asenga muri ndi shengero muga kwisabato akaba atagikugwa na kimwe akora kuko yarampatije cyane cyo kuvuga ati kwisabato nta kintu na kimwe twemererwa gukora kwisabato ti umuntu akitondera
kugira gukora akazi akumva akirinda ivyo ikintu cyose kijanye no gukora timbega uwo muntu nta bwami bw'ijuru yobona aravuga ati arambwira ampa n'isomo rivuga yuko kirashengero ryose Imana izohakura umugeni mugabo arambwira yuko byari byiza yuko nomenya ukuri kwisabato kandi nkayitondera arampa n'amasomo y'ivyagezwe 10 arambwira aranyereka n'ibwirizwa rya 4 rivuga ngo wibuke kuziririza umunsi w'isabato iryo somo rero ringumamo kuri jewe muganda taha ntashe acampa igitabo gitoya isezerano rishasha aringabiye ndataha ntashe mugabo sanga muhira vyamenyekanye ko nagiye gusenga mugabo niko rero guca ntora ya Bibiliya ndayinjirana mu nzu ndayinjanye mu nzu muri ako kanya papa siho yari sanga wa mugore yagizene yayitoye ya Bibiliya yayikuyeyo aho nari nayishize ndayironda ya Bibiliya ndayibura kuko nari mfise umwete wo gusoma menye ukuri kuri muri iyo muri ico gitabo niko rero kuvuga ucane mvuga ngene ndamubwira wa mugenzi wanje tije Bibiliya wampaye bayitaye nubundi arampira indi sezerano kuko yari afise isezerano ubusezerano bwinshi yari yarapanze arampa ikindi gitabo arambwira ati kino gitabo urakirinda gose ti nkuko wirinda ndagenda rero muhira nshitse sanga yantuze ya ca gitabo mbona bagitaye hejuru kwibati haheze imisi 2 mugabo ca gitabo mbanda ndagikwirikiza turagenda rero tugiye kwishuri twahuriye sanga wa muhungu yashitse ndamubwira ati rero je kino nkeneye kimwe gusa nkeneye unyigisha uko basenga aranyigisha gusenga ndasenga numva ko ariko ndabitoye mugabo rero ce mvuga ati tijewe ubwanje bizongora kuko muhira papa ivyo baba bikunda ko nta cyumviro kiriho noza ndamuha ndamubwira ati tibimeze uko tije nkeneye guhindura idini ikoreye guca ntaha mugamisi yose nkabandanya senga kandi muhira twari dufise ikintu twahimirizwa abana bose mu mutwenza alfajiri baragenda gusenga saa 6 tukagenda gusenga ku buryo kwaho papa utagiye gusenga cyari kibazo gikomeye cyane muhira cyari kibazo gikomeye cyane mbere no gufungura nige byashika kavuga ati ubuzi ko atagiye gusenga canke wo ntabonye mu musigiti nta uri mu murako kanya kwera yaraza mu gitondo akatuvyura aho turyamye atuvyuye agacanye nagenda rero amategeko ya Islam gusenga inshuro ni 5 gusenga hariho gusenga mu gitondo ugasenga saa 6 ugasenga isaa 9 na 12 z'umugoroba rero niko gucagirante avuga yuko iryo tegeko muri make ryari risanzwe umuntu utasenza amasengesho ashobora no kutarya yabari intambara ikomeye cyane ku buryo wasanga bicitaje ku bandi jewe rero mugabo mbandanya papa sindabimwereka ngumana ubwoba mu mutima bwo kumubwira ko jewe yamyumvira utangiye kwakira mishasha sawa mugabo rero nka nari mfite sokuru w'iwanje uwo sokuru w'iwanje nawe yarasanzwe ari umudivantiste yarasanzwe ari umudivantiste benshi baramuzi nuwo bita Nahimana Zeno Antipa mu gitaza arazwe rero uko ntashe muri vacances mvuye kwa papa shikiyi wiwe naronka inyigisho zituburitse gose yego zirumva zinoboye ku muco w'isabato narumva kumengo ndishuwe numva kumengo mugabo nagenda kwa papa nkaca subira kubiki mu Islam rero haragera igihe je ndavuga ati mana je ndakeneye kugirane ndakeneye ko no hindura idini mugabo fasha ubushobozi isengesho nasenga mvuga ati kuko hari uwo muhungu nyene yarakunda kunyigisha ndamubwiye ku kibazo y'uko numva ubwoba yakunda kumbwira inkuru ijanye n'umwana yari yatwawe nk'inyagano kwa Namani yari yatwawe nk'inyagano akambwira yuko yasenga nawe avuga ati Imana imuhe gushira ubwoba amen ndagenda rero muhira naguma musenga mvuga ati Mana ndagusabye umpe gushira ubwoba muri jewe nka wa mwana yatwagwa nk'inyagano kwa Namani iryo sengesho nkama ndarifise misi yose muga gusenga mu musigiti nkabandanya ngenda rero haragera igihe jewe numva kumengo kweri ivyo gusenga ngoma ndabihagarike papa rero musigiti cyangwa mu musigiti papa rero mu mutwenza akamvyura
hariho n'umugabo nyene yakunda kuduhitirana bamwita ngo ni Kangene yari umukongomani nawe yarasanzwe ari umushehe rero bakaza bakamvyura bamvyuye bakagenda muga jewe singirene sindahaboneke mugabo ivyo bigagezo ndabicamwo ku buryo kwaho nashobora kudasenga nkamenya yuko uyu munsi ntafungura canke ntagiyeyo naho naba namenye ubundi buryo niziganiriza ku buryo nza kuronka amahera nza gufungura kuzuba ku buryo namvuga ati biramutse bibaye jewe ubwo ndirwanaho ndamenye ukuntu ndabigenza niko rero gucangira guca papa wanje akagenda mu musigiti muga ntagirene ntambone muhira gashika nyene haba umuriro nyene akavuga gose ku buryo gwaho jewe ndatelefona mu vyeyi wanje yambwiye ati nukuri je papa agomba kumpatiriza ku idini mugabo jewe sindagiyumva mu idini rya Islam mu vyeyi arambwira ati gumirirwaho nyene kuko umwana arakwirikirana cyane idini rya se wiwe kandi ni ngombwa nka wewe utegezwa gukwirikira idini rya se wiwe ndamubaza ikibazo mama ku telefone ndamubaza ati none ga mama tiko papa wiwe nawe muvyara asanzwe ari umuribre timbega aho nyene nawe ari umwana mukuru nta kosa yakoze ryo guhindura idini yego muri ako kanya mama je namvize kumengo yabuze icanyishura mugabo arambwira aravuga ngo yewe ndakubwiye ngo bandaniriza umva gumizaho nyene ivyo so washaka umwana yumvira umuvyeyi kandi nawe urumva yari yaramaze kumuyisilamu yarabyigeze muga muri ico gihe naho yabaye mu Islam nyene nta gihe kirekire yabibayemo twavuga ko ari nk'amezi muri ico gihe nawe yari yasa n'uwahagaritse gusenga niho rero twagira igihe kimwe uwo muhungu aravuga ubutumwa araza burya butumwa bwo kunzu bakaza ari benshi bakavuga uwo mugore kuko papa kenshi ntiyirirwa muhira uwo mugore akaza akavuga bakambwira ubutumwa ntashwane muga hagezeho bagenda hasigara ku muriro muhira niko rero ubwo papa yagize yazi yaramfatira izo ngingo ndabibamwe iminsi niko rero gushaje mbwira uwo muhungu tijewe bivanye n'inyigisho mpaye ndumva uwo muhungu igihe kimwe cyaraza aranyigisha isomo riraho sindibuka aho riherereye arambwira iryo somo ndumva ko mengo kuri jewe rirambumvye arambwira ti yaba Yosuwa yarabaruhuye ntaba yaravuze yuko hari uburuhukiro bw'Imana burwikiwe abantu baruhutse isabato aburayo igice cya 4 iryo somo remaze kuryumva nguma ndiyumvira ti none jewe tubwanje isabato ndayiruhuka koko eba ndaguma ngaho muhira nyene umuriruka gumuhari muzehe wewe yoba yaranavyumva mugabo ntabyizire ko yabona no ku musigiti nagenda mugabo rero ikintu caje kuntangaza kandi cari gitwengeje n'uwo muhungu nashobora gufata urugendo nkagenda mu musigiti ngiye mu musigiti bakabona jewe ninjiye muga isengesho rikaba ari rijanye nivyo nasomye kavuga ati Imana bahaguruka nkahaguruka bavuga ivy'iwabo nanje nkasenga isengesho ry'iwanje hama duhejeje tugataha kugira ngo ndonke muhira ukuntu ngira hane ko nari naboneza rero niko uca mvuga ati jewe harageze hako ngira hane ndabibwira papa wanje ko jewe ngomba kwakira agakiza niko rero igihe kimwe ndicara ahantu ndamubwira ati papa ati jewe guhera uyu munsi ndumukiriso ati guhera uyu munsi ndumukiriso idini rya Islam ndarihevye arambwira ati none wompaye ibintu nka bitatu wowe umaze wovuga ati bitumye uhebe iryo dini ti canke jewe papa wawe kwarije nzi ukuntu rino dini ryatangwe kandi akaba ari agenda ari kwinjizemwo wobisigurira gute muri mage niho rero guca ntangura ndamubwira ati jewe n'ukuri bivanye n'ukuntu mbona Bibiliya itubwira ndabaza kwanza ati Bibiliya urayemera kuko mu cumba kwa papa naho hari hasanzwe hari Bibiliya mugiyo Bibiliya yari ibitswe hamwe n'amakorowani hari ukuntu bagenda ku muhazara yego papa nawe akajamwo urumva yari Bibiliya yo kopoza yego rero niko rero guca mvuga ati tijewe tindahinduye ati bivanye nuko jewe mbona ibi inyigisho tuko turonka muri Islam nizo turiko turonka ndiko ndonka muri Bibiliya ni ibintu bitandukanye ibintu bitandukanye je ndiko mbona yuko isabato iriho kandi iyo sabato mu vyo mbona twebwe ntitwaye tuyitondera kandi bizoza gutuma turimbuka
Tiburya rero papa tijewe aha nahisemo guhishuka. Tijewe idini rya Islam kandi ntaryo niyumvamo. Papa muri ako kanya byaramubabaje gose. Maze kuba bimubabaza arafata ingingo mbere aragenda aravuga n'ibintu bitandukanye mu muryango kandi je vyongeye nsubiye inyuma je nari nakuze ndi umwana nkubagana gose nari nakuze ndi umwana nkubagana nari naragoye abavyeyi cyane yego nari nagoye abavyeyi cyane arabwira mu muryango none nimba ivy'Imana vyanse none tubagiye kubaho gute ntumva ko abasubira muri kahise je nda mu muryango barantumako bantumyeko barambaza ibinabiriya je ndagerageza kwishura ivyo nshoboye byose acagaruka kumbaza nawe ca kibazo muvyeyi yari yarigeze kumbaza arambwira ati none ko je ndi papa wawe nkabasenga muri idini rya Islam avuga ati umwana yemererwa guhindura idini mu gihe arongoye mu gihe arongoye niho yemererwa guhindura idini rya so ariko ukiri mu nzu kwa so wawe ukabugaburirwa na so wawe ntibirakunda yuko wohindura idini ndamubwira rero papa ati nemba ikibazo ari kuba iwawe no kumbuza guhindura idini je wawe ndagiye mu gicubahiro kizoguma kuri papa kandi muri ico gihe ivyo nabivuga hari intambwe nari maze kubona nari narasomye yuko ati wubahe so na nyoko niho uzorambira mu gihugu uhoraho Imana izoguha mu gico kibazo ndiyumvira ati none nk'ubu papa tijewe ndagiye sibwo wari ufise imyaka ingahe warugeze mu mwaka wa kangahe w'amashuri amashuri nari mwaka wa 4 urumva uracakeneye abavyeyi byanze bikunze niko rero guca mfata ingingo yo kuza kuba primaire yego niko guca mfata ingingo yo kugenda kwa sokuru sokuru wanje aravuga arambwira ati guma ngaha nimba wahisemo ukuri guma ngaha ukwirikirana iby'ijambo ry'Imana ndamubaza ikibazo ukico kibazo nari ndakimaranye imisi aho nari namaze kuvayo muganda avuga ati none nk'ubu papa nta sinoba ndamukosereje ko ryasomo naryo rigaruka rikatubwira yuko tugomba kubaha abavyeyi kandi ikindi candazishinga nuko nasoma ati wubahe so hatangura so ntihatangura nyoko nkimva ati none ho kumwe no bimvira mama ti papa nawe byo cabigenda gute kandi bibira nawe ivuga ko ari watangura ico kibazo ndakigumana rero ndagenda aho mu gitaza ngiya mu gitaza kandi ikindi kintu nari nakuze nkunda narakunda indirimbo z'abadventiste narazikunda cyane gose ico gihe sokuru yagusubije gute nyene kuri ico kibazo sokuru wanje yambwiye ati wewe guma ngaha nimba uhisemo inzira y'ukuri arambwira n'isomo rivuga ngo nta muntu yakoreye Imana zigera yikorera amaboko amen rero byabaye ngombwa nk'ishure ndabandanya buhoro buhoro kuko sokuru nawe yarafise abandi bana benshi yigisha yego yarambwira nkaja ngaho kwishuri ibyangombwa bibuze nka telefona mama rimwe na rimwe akampa atavyafise nkabwira papa mugabo ntagire na kimwe anyishura yari yashavuye gose niho rero sokuru tutaraza ku rushengero haramaze nk'indwi nk'ukwezi ntatonda ku rushengero mugamuhira ivyigwa ngoma ngirane ndabironka kuko misi yose haba hariho gusenga ko mu ngo n'imiryango twarasenga muga ivyigwa naguma ngirane ndabironka muga kambaza nje gusenga mugaho iyo uko kwezi nariko hariho n'ivyiyumviro narimwe namwe nimba mbese nsubire kwa papa akagiza nagahebe niko rero gucangirane ndaguma ngaho kwa sokuru korale hariho korale bita time is running over yo mu gitaza ariyo nsanzwe n'ubu ndimwe iyo kudufasha byo kuvuga ubutumwa hano iyo korale narayikunda gose ku rugero rushimishije nagiye kwashika nsanga bafise concert bariko basohora nkaza ndagendayo ndumva indirimbo zabo ndipfuza ko nomenya izo ndirimbo ndavuga ati jewe yikorare ukaryo ndayishimye nivyashika nkabatizwa yikorare nzayiririmbamo yego niho rero ndonka umuhungu w'umugenzi bamwita Bukuru nawe yarakunda umupira cyane muri ako kandi gace yarakunda umupira cyane niko kugira ante tuzaturajana muri repetition nagenda nko ku rushengero je nkicara nko ngaha korale nayo iri nko ku metero imwe bari muri repetition je nkicara nkumviriza indirimbo mugabo aramenyera kuko misi yose naraza aho hantu nkahicara harantu hari buye rinini naraza nkahicara baramenyera aragerege barantumira barambwira ati weze urashika ndashika repetition zirabandanya niko gusha rero ngiramo nza ndaja gusenga haragira rero igihe nifuza kuririmba ndasaba ko ku rushengero ko noririmba barankakundanga mugabo twari kumwe bose kandi ico kintu cyarambabaje
abo twari kumwe bose baragize nti barabaranze barambwira ati wewe ntitwokuranga kuko utaragira nti utarabatizwa bisabwa umaye batizwa. Niho rero guca nyereka uwo muhungu arambwira ati wewe ja mu bitegura utangure kwiga. Niho rero nacanza ndagenda nkaza ndiga nkiga bakampa ibintu bijaye ku umucyo kubijanye n'isabato. Maze kuba rero mpaye ndiga niho harageze igihe baravuga ababatizwa. Muri uko kwezi sinemeye ntabwo nabatijwe. Ndabandanya ndiga ukundi kwezi kwakwirikiyeho mugana repetition ya kurari nabandanya ngirante nabandanya ndayikora. Niho rero ukundi kwezi hageze baravuga ati abakeneye kubatizwa, kandi muri ico gihe bariko bariga bose bariko bigira kubatizwa. Benshi barabatijwe. Bamaze kuba batizwa niho twari dusigaye turi nka bane, mbona babagenzi banje bose baragiye kubatizwa. Baravuga ati abakeneye kubatizwa baramanika jewe ndanga. Muga mu nyuma nguma numva umutima ngobererwa yuko je no batizwa. Nkiyumvira ati none papa ati ngumwe hoho umuryango wovyicarira bikaba ngombwa yuko jewe mfatirwa gose ku buryo nosubira mu idini rya Islam. Timbega hoti no bigenza no vyifatamwe gute mu gihe ntarabatizwa. Ahubwo reka mbatizwe amaje nzobandanya nkora uko nahora ngirane uko nahora nkora. Niho rero gucangira ante umwarimu yarabajije atabakeneye kubatizwa sanga namanitse. Abo twari kumwe bose birabatangaza kuba nemeye ko nzobatizwa kuko benshi bari basanzwe bazi ko ndi umuyisilamu kandi ko bitona kunda. Niho rero guca manika ukuboko baranyandika ko ngirane batizwa. Inyishu nabonye igitangaza ikintu novuga ati nk'igitangaza nabonye kuri jewe uwo munsi mbatizwa nta kintu na kimwe nari mfite, kandi narumva ko menga urubatizo rw'uwanje no rutegurira muri make no rutegurira nkambara neza mu bandi. Ico gihe nari mfise inoti y'ibihumbi 15 mu mufuko. 15 nkapanga ivyo nkeneye muri urwo rubanza rw'uwanje rwo kuvuka bwa kabiri. Nkabona ko mengo biratangaje sokuru wanje maze gushika ndamubwira ati je nzobatizwa. Arambwira ati bisabwa, nari mfite nanyokuru wanje muga ubu yarapfuye. Arambwira ati bisabwa tumaye tugifati twisonzeshe tugifatira amasengesho. Ndaza mu masengesho niriwe umunsi nijoro rimwe turasenga. Muri iryo joro turasenga ndavuga ati mwami uko ugomba abariko biba. Ati jewe kubwanje ntavyo no kwishoboza muga kubwawe wewe uriho je ndazi ko bishoboka. Ndamanuka ndava mu masengesho ndatelefona rero muhira ndarugikira audio papa. Ndamubwira papa je nkeneye kubatizwa. Audio ndende ndatangwe kwanza ndamuha ubutumwa ndamubwira ibijanye n'isabato. Maze rero kumuha audio papa yarayisomye audio mugabo ntabwo yishuye. Ndarungika n'iyindi ndatelefona arakupa. Aho rero nari nkeneye kumubarira ku kibazo c'amahera numve ko ari cyo yombwira. Rero ndakuma ngaho maze kuguma ngaho niho umunsi wo kubatizwa ndagenda ndabwira abagenzi twari tumaze kumenyerana mu ishengero. Abahungu b'abagenzi ndababwira ati jewe nkeneye kugira nti kubatizwa. Bamwe baranyemera ko bazonterera bandi mugaba ataramahera kubijanye n'imfunguko. Niho rero hageze igihe kimaze kuba kigera je mugabo ndavuga ati impuzu zibure ndabatizwa. Niho rero hageze igihe kuwanyuma buca mbatizwa. Niho nabonye abagenzi abanzaniye ibi nabiriya kugira ndonke ukuntu tugira nti twifashisha. Ndatumira n'abantu korale yose ndababwira ati jewe ubwanje naco mfise ibihumbi 15 ti mugabo ti ndabatizwa. Sokuru arampa ibihumbi 5 ndagenda ndongereza ndagura ibirato byo kwambara. Muganda bigumanukanye ndavuga ati je impuzu zarizo zose muganda batizwa. Ndagenda ku mugenzi ndatiza impuzu. Maze kuba ntiza impuzu arazimpa ndagenda ku rushengero aho muhira bateguye korale nayitumiye, kandi naho bari bateguye nari nabatumiye kare muga ntazi ibizoba bihari uko bingana. Je ndavuga ati gikuru naho twoshika gusa muhira tugasenga byo babimaze. Niho rero nagira nte twaja ku rushengero kubatizwa. Muga na mama ndakimubarira ndagira nte ndaja kubatizwa.
mvuye muri Yorodani niho rero baca banzanira telefone barambwira ati mama wawe yashize. Yego. Ati mama wawe kuba yashize ati ariko akurondera atavuze ati genda mu ibonaniro hajya babonanira abapasteri kuja gusenga. Niho nagenda shitse sanga yanzaniye impuzu zo kwambara. Yego. Sanga yanzaniye ampana kado y'intuzeye ya Bibiliya ijya nini. Arampana na kantike yayo. Ibintu ntari niteze kandi je narashaka gose Bibiliya muga sinumva ukuntu akaryo nzoyironkamo. Eba numva biranezereje gose abakorare baranshigikira bamaze kuba banshigikira. Tuvuga ati nivyo urukundo turaduga muhira. Tumaze gushika urubanza rwaragenze neza. Turafungura muhira mbere no gusigara birasigara. Yego. Ndavuga ati nimba hari ikintu nishuwe niki nishuwe kuko je napanze kubatizwa nja mu masengesho atakintu na kimwe mfise none birakoreje. Hama rero mpitamo kugira ante batizwa bene uko mbandanya senga mu badventiste. Mu nyuma mama nagendi wiwe nkaza ndamuha ubutumwa nyene rimwe. Igihe kiraho rero niho nafata urugendo nafata telefone ndazingurura Bibiliya ndamubwira papa wanje ndamubwira ati je papa tinukuri ndagukunda uri papa cyuko na Bibiliya iratwemera yuko Bibiliya iremera yuko umwana akwiye kuba hase. Kandi hakaba n'isomo nari narasomye ryavuga yuko ati mwana urumvira ibwirizwa rya so ariko ntutibwirizwa rya nyoko. Icyo amasomo ajanye n'abavyeyi nariyumvira ati none papa nzomuhera he kumubwira ibijanye n'ukuri. Papa ndamubwira n'ukuntu umwana w'icangazi iyo vyagenje n'ukuri je papa tijewe ndumva ko mengo kuri jewe sinzohindura ishengero ry'abadventiste sinzohindura kabisa. Ati mugabo je ndakubaha nk'ukuri papa ati kandi nubu ndakeneye kugaruka ngaho muhira kugira ngo nze ndahabe kandi nzohora nsenga uko nyene. Papa niko guca ntumako antumyeko ndagenda turayaga nta bintu birenze yanyishuye mugabo narabona ko mengo agashavu kariyo mugabo akamvuga ati none tinone ko ari umwana wanje ndamushirahe. Niko rero kuza ndamenyera uko nyene ngenda kwa papa rero ico genda hamara amezi 2 mama ndamutelefone arambwira ati naje natanguye gusenga. Amaze mu nyuma ico gembere yabatijwe atariho ndi numva ngo mama yabatijwe mw'ishengero ry'abadventiste numva ngo yabatijwe mugabo yabatijwe atariho ndi. Ndavuga ati Imana ishimwe kweri kuba na mama agizente abatijwe. Hama hariho na mutoyi wanje nyene mutoyi wanje nawo haragera igihe nyene wore nta kintu na kimwe yumva nta n'ikintu none no kumpa umwanya ngo twicare tuyage we vyari n'ibintu bigoye. Mugabo nkagendera nabubwira uko nyene ibibaye ngombwa ko yarafise aga telefone nkamwandikira nkamubwira ati no musi nasomye ahantu hahambaye bimeze uku nkamubwira ati no musi nizuku kandi vyanjyoheye gose. Biza gutuma rero na mwene wacu nawe agira ante afata ingingo. Mugabo ntarabatizwa mugwa ari kwiga umwigishwa wa Bibiliya. Yego Imana ishimwe. Mu ncamake z'ivyo wanje nivyo n'urwo rukendo. Ubu ngubu papa mufitanye imibanire myiza? Ubu papa ni myiza kuko naho mvuga ati ndagiyeyo numva ndisanga mvuga ati mvuza ati ndagiye ku rushengero ndagenda nkagaruka kandi byo babishikanye nakaba vyiyumvira kuri nyene akaba yiyumvira yuko ntojayo mugabo ntavyambarira ntavyambarira kweri. Dushimye Imana rero kubw'ubuhamya bwawe butangaje uko Imana yaguhamagaye kaguhamagara mu idini ya Islam. Byo biba biri kure cyane kuko urumva bamwe bemera Kristo abandi ntabwo bamwemera. Ubu ufise byinshi cyane byo kwiga. Urumva wanavukiye mu rugo rushikamye rwose n'intambara ukiri mutoya ariko Imana ishimwe ko yakomeje kurwanira intambara cyane. Umugambi kandi w'ubutumwa no kugira ngo urwana intambara nk'iyo ugifite gukekeranya ufise ubwoba ngo Imana imumara ubwoba nk'uko na Aba yamumaze ubwoba. Tugushimira rero yuko wemeye kuduha buno buhamya kugira ngo bufashe abandi. Sinzi niba hari ikindi ushaka kongeraho tugera ku musozo
kugira ngo tuze gufata umwanya wo gusenga nanone dutandukanye. Je nta birenze novuga ko gusa usibye yuko ntumirira ku bagenzi banje baba bumva intahe nsaba yuko boyiga cyane bisunze Bibiliya kuko Bibiliya ifise ubusobanuro bwose. Ifise ubusobanuro bwose kandi ikindi kintu caje kunjyorera mu ishingiro ry'Abadventiste naje kuryoherwa nuko ikintu cyose bavuga kiba cyanditse. Amen. Bagira ku kintu cyanditse ikintu kitanditse mu Adventiste ntakubwira. Ivyo rero ibintu naje kubironkera. Numva kumengo je ndujujwe muri jewe. Nduzuye kuko kwaso nta muntu yazambwira muga muri Islamu arashobora kukubwira ati wewe urabigenza ugasanga umuntu akisho kinaya kikubwira nta buhamya gifitiye. Nta buhamya gifitiye nyina akakikubwira gusa uko nyene. Mana ishimwe rero kandi icyifuzo cyawe nicyo cyifuzo cyacu, niyo mpamvu dukora uyu murimo no kugira ngo abarwana intambara bahabwe inkomezi nk'izi ngisi zikomotse mu bantu b'Imana babanje kurwana izo ntambara zisa nk'izo. Tubashimiye rero ko mwakomeje gutega amatwi kandi haramutse hari igitekerezo ikibazo se usobanuro bwinshi busabwa kugira ngo twunguke byinshi ni karibu. Haba adresse zacu haba kwandika muri commentaire dutanze kaze kugira ngo cyaba ikibazo cyaba inyunganizi murusheho kutwungana uko bikwiriye gukorwa. Twatangiye dusenga rero ngiye gusaba aba nubundi dusoze n'isengesho udusabire. Senge urakoze data twese uri mu ijuru, urakoze gitandara cy'abakwizera, urakoze useguye isi n'ijuru, wewe wemeye ukabana natwe, wararemye umuntu murema mu ishusho yawe kandi umurema umukunda. Tuvuga ati izina ryawe ryubahwe. Amen. Mwamugira neza, wewe uzi impamvu turiho kandi tuzi ko dukunda. Hari benshi bifuza gushika muri kano kanya ariko ntabwo byabakundiye. Mwami ntacu twari twatanze imbere yawe, twari nk'ubusa gusa, twarabanyabyaha, turaraba tugacumura, twakwimvira tugacumura. Mwamugira neza, twovuga ati izina ryawe niryubahwe. Hama Mwami turakweretse kino kiganiro gishikire benshi abumva buno buhamya bwanje batahuzwe nawe. Bamenye umunsi ukuri kwa Bibiliya, ico Bibiliya igomba. Mwamugira neza, turasavye mwamugira neza nk'abana, uri umuvyeyi tukakubera abana. Mwamugira neza. Muri Matayo 7 niho havuga ngo musabe muzoronka, murondere muzohabwa, kuko urondera udodora yugururirwa. Kuko atamwana yosaba umuvyeyi wiwe ifi ngo amuhe inzoka canke umusaba umutsima ngo amuhibuye. Ivyo tuzi ko atabibaho. Dusavye rero mwamugira neza kugira ngo buno buhamya bwihanishe benshi. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.